rero ngo abo bantu bazozimiza benshi. Ejo bundi mwarumvise abantu bapfiriye muri Kenya bababwira ngo kugira ngo ibaronke bashobore kuja mu ijuru ngo nibisonzeshe gushika bapfuye. Ijuru rironka kuko wisonzesheje, ijuru rironka kuko wiyahuye. Murumva ubuzimire buhari ni bwinshi cyane. Haleluya. Uyu munsi barakubwira ngo umuntu nagire sex ashaka, ushaka ko umuhungu ugira ushaka, ushaka ko umukobwa agira ibikwire, ushaka kurongora irobo sawa, ushaka kurongora igikoko sawa. Ivyo bintu ni bintu Imana yankurunuka. Haleluya. Ngo umugabo ku mugabo barongorane, umugore ku mugore barongorane. Icyatumye Sodoma na Gomora bakunzi ba CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Mana yanje, mwami wanje, nje imbere yawe muri iki gitondo ciza, ndiye bugufi cyane, wowe ushigwe hejuru cyane, kuko uri Imana ikwiye gushimwa no gushimagizwa nabo yaremye bose. Nanje mwami Imana, umutima wanje uraguhimbaza, n'ibindi mu byose biragushima, kuko wambereye Imana, wambereye ubuhungiro, wambereye byose Mana. Sengera na bene data ngo imitima yabo n'ubwenge bwabo bigarukire bose mwami, baguhimbaze bagutazire, kuko nta kindi twaremewe twese nk'abana bawe, twaremeye kugushima no kugushira hejuru. Kandi nshimye mukunzi mwiza ko tugiye kuganira n'ijambo ryawe. Saba ngo ubane natwe kandi utugirire neza, kugira ngo iri jambo rize kugira ubushobozi gukebura abantu, kuko uyu munsi isi iri kwirashirana n'ivyayo, kandi umwami wacu ari hafi. Rero abana b'Imana duhabwe ubushobozi no gutahura ko isi atari wacu tuzoyivamo, kandi dufise aho tuzoja. Rero Mana y'amahoro, ni wewe nsavye ngo ugire ico koze n'ico yinduye mu mitima y'abana bawe. Hama icubahiro cyose n'amashimwe aba yawe, nkaba ndabisenze ndavyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Rero ijambo Imana yampaye kuganira namwe uyu munsi riravuga ngo umwami wacu ari kurugi, twame twiteguye. Haleluya. Ibimenyetso Kristo ubwiwe yivugiye byerekana ukugaruka kwiwe vyinshi, ngira ngo ahubwo 90 ngira ngo kwijana canke binarenga turamaze kubibona. Rero bisigura nk'abana b'Imana dukwiye kwiga, tukagira amaso abona, tukagira amatwi yumva, bidukikije bikatwigisha, ibihe turimwe bikatwigisha, tukamenya neza ko umwami wacu ari kwirembo. Haleluya. Reka dusome muri Matayo igice ca 24, turasoma kuva ku murongo wa mbere dushikane ku murongo w'14. Ibimenyetso vyerekana uguhona ku Yerusalemu no kugaruka kwa Yesu. Yesu arasohoka ava mu rusengero, akigenda abigishwa biwe baramwegera ngo bamwereke inyubako y'urusengero. Arababwira ati, nimubona ivyo vyose ndababwira ukuri, aha ntihazosigazwa ibuye rigeretse ku rindi dasamburiwe hasi. Yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa biwe baramwegera bihereranye baramubaza bati, tubwire ivyo bihereranye baramubaza bati, tubwire ivyo bizobaho ryari, kandi ikimenyetso kizoba ikihe cukuza kwawe n'ico umuhero w'isi. Yesu arabishura ati, mwirinde ntihagire ubazimiza, kuko benshi bazoza mu izina ryanje bati ni jewe Kristo, kandi bazozimiza benshi. Muzokumva intambara n'ibihuha by'intambara. Mwirinde ntimuhagarike imitima, kuko bitazobura kubaho, ariko umuhero ntuzobura ashika. Kuko ihanga rizotera irindi hanga, n'ubwami buzotera ubundi bwami. Amapfa no kunyiganiga kw'isi bizobaho henshi, ariko ivyo byose ni intango y'imibabaro yo kuramukwa. Niho bazobatanga ngo muzigirizwe, bazobica, kandi muzokwankwa n'amahanga yose abahora izina ryanje. Niho benshi bazobatsitaza, bazojarukana, bazokwankana, kandi hazokwaduka abigira abavugishwa n'Imana benshi, bazimize benshi. Maze kuko ubwararizi buzogwira, urukundo rwa benshi ruzotimba, ariko wihangana agashika ku guherezo ntibazokira. Kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa mu isi yose, ngo bube ikimenyetso kibere icabona amahanga yose, maze umuhero uzocuza. Amen. Murumvise Yesu we ari kumwe n'abigishwa biwe, hanyuma ngo baramwereka urusengero rwiza bari bubatse,
Yesu arababwira atumbiriza, arababwira ikintu kimwe ati ntimubona ko ishengero urusengero ari rwiza rukomeye gubatswe n'ibintu by'ibitangaza, ati nta buye na rimwe rizosigara rigeretse kuri indi. Baratangara ati muri gobo mugwa niki. Hanyuma ngo bihereranye baramubwira ati reka tukubwire n'ukuri tuganirize utubwire ivyo bizoba ryari kugira ngo ntibizotugwe ko kiturumbuka tutabizi. Yesu rero ngo baricara ngo bari ku musozi wa Elayono. Haleluya. Ngo arababwira tumbe ndababwire ati ikintu mukeneye kwirinda mukirinda cyane. Haleluya. Muze mwirinde abigishwa b'ibinyoma. Haleluya. Ati muze mwirinde ati kuko mu gihe muzobona hari abantu baza biyita ngo ni Kristo. Haleluya. Ati muze mumenye ko inzoba ndi hagufi. Inge tusome mwumve. Yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa be baramwegera bihereranye baramubaza bati tubwire ivyo bizobaho ryari kandi ikimenyetso kizobikiye cyo kugaruka kwawe n'icumuhero w'isi. Ngo Yesu arabishura ati ngo mwirinde ntihagire ubazimiza. Haleluya. Ngo kuko benshi mwumvise benshi bazoza mu izina ryanje bati ni jewe Kristo, ngo kandi bazozimiza benshi. Bantu b'Imana, none abo ntimumaze kubumva, ni benshi no ngaha muribuka ko bazebi y'abamigurumiko bavuga ko bagiye kubyara umukiza, bagiye kugira iki, abantu bakabakurikira bakazimiza abantu benshi bagasambura ingo nyinshi z'abantu. Muribuka za Kongo hariyo wigira Yesu, aha muri Kenya arahari, ni mu bihugu byinshi barahari. Bisigura ngo iki ni kimenyetso kitwereka neza ko umwami wacu ari kwirembo. Haleluya. Yasize bivuze rero ni kwama twiteguye. Haleluya. Twitegura kuko ntacyo yahishije mu rundi, ibintu byose Yesu Kristo yagiye abivuze. Amen. Rero ngo abo bantu bazozimiza benshi. Ejo bundi mwarumvise abantu bapfiriye muri Kenya bababwira ngo kugira ngo bibaronke bashobore kuja mu ijuru ngo nibisonzeshe gushika bapfuye. Ijuru rironka kuko wisonzesheje, ijuru rironka kuko wiyahuye. Murumva ubuzimire buhari ni bwinshi cyane. Haleluya. Rero Yesu yari yavuze ngo muze mwirinde cyane. Amen. Hanyuma Yesu arabishura ati mwirinde ntihagire ubazimiza kuko benshi bazoza mu izina ryanje bati ni Kristo kandi bazozimiza benshi. Muzokuma intambara n'ibihuha by'intambara. Murumva ahantu hose ni ibihugu byose byinshi biri mu bibazo. Ivyo sino kuranda bivuga impuha z'intambara. N'ubu murazi ko ariko baravuga intambara zigiye kuba kuko izi ntambara ziko zira muri Ukraine no mu Burusiya zizovyura n'ibindi bitari bikeyi. Afrika yose iri mu ngorane. Umve isi kwiranyiganyika. Haleluya. Kandi ivyo yarabihanuye yarabivuze ngo nitwabibona isi imaze kubamwe ibintu by'ibidambidambi biteye ubwoba tuze tumenye ngo ari he ari kurugi. Haleluya. Ngo kandi ngo kuko ihanga rizotera irindi hanga n'ubwami butera ubundi bwami. Ivyo mwabibonye ngo amapfa no kuniganiga kw'isi bizobaho henshi, ariko ivyo byose ni intanguro y'imibabaro no kuramuka. Inzara ngira murayibona kandi iraje gusumba iraje kuko urabona ko uravye ikirere ngene kimeze, wumvise ahantu hose hamwe hari umwuzura, handi hari amaruzuba, hari ibintu urumva ko abantu bose basi ubwoba bw'inzara. Haleluya. Ibi ni bimenyetso bitwereka ko umwami wacu ari kwirembo. Ngo niho bazobatanga ngo muzigirizwe, bazobica kandi muzokwankwa n'amahanga yose. Murazi ko ubuye ibi bihugu byinshi by'Uburayi n'Amerika na zahe ubu ijambo ry'Imana barabitse. Nibagishaka kubivuga ikintu c'Imana, ivy'Imana yashinze byose ubu mategeko ariko arashingwa mu isi nayo gusambura amategeko yose y'Imana. Imana mwaze ko ishaka kunezererwa icyo kintu. Iki kibereke ko ari ikimenyetso k'umwami wacu ari kwirembo. Uyu munsi barakubwira ngo umuntu nagire sex ashaka, ushaka ko umuhungu ugira ushaka ko umukobwa agira ibikwire, ushaka kurongora ikirobo sawa, ushaka kurongora igikoko sawa. Ivyo bintu ni ibintu Imana yankurunuka. Haleluya. Ngo umugabo ku mugabo barongorane, umugore ku mugore barongorane. Icyatumye Sodoma na Gomora Imana ihaguruka kayirandura nico cyaho. Ariko uyu munsi isi ahigeze iri kwikora ikintu cyose ushanye n'ibwirizwa ry'Imana. Abana b'Imana kanguka, isi iri kwirahirana n'ivyayo. Haleluya.
haleluya. Ibi ni ibimenyetso Kristo ubwiwe yagiye avuze, kandi bibwirizwa kuba, ntaco dushobora guhindura. Ariko igisabwa ni kimwe, nuko we nk'umwana w'Imana wambara inkomezi bwa mbere, ubushobozi bwa mukakira, ubushobozi bwa mwemu yera, kugira ngo ushobore guhishurirwa ivyo, kandi ushobore kuronka inkomezi zo kubihagararamwo. Haleluya. Kubaho ko bizoba nta na kimwe kizobihagarika. Haleluya. Ariko we nk'umwana w'Imana umenye ngo hari ico ndindiriye, hari uwo niteze. Haleluya. Hariho uwambwiye. Amen. Haleluya. Abantu baradibamye isi ngo nko mu gihe ca Nowa. Urumva Nowa arabagira ati imvura izogwa. Umva. Baramubona ngo numusazi. Uyu mutama yafashwe n'ibiki? Ushikaho umwuzure waje. Umwuzure waje, abantu barajya, baranywa, bararongora, bari normal. No kuza kwa Yesu Kristo nta kizoba cahindutse. Ubuzima tuzoba turi muri ubunyene. Abantu tumara imanza, barongora, twubaka amazu. Umva, uko ubuzima buri, nta kintu special kizoba. Ariko ngo umwana w'Imana ngo nguhumbya gusa amaso, ngo nk'umuyaga ukubita ngo mu burengero no mu raro, ngo umwami ahagarare ku bicu. Haleluya. Azobonwa n'abiteguye, azobonwa n'abuzuye mpemu yera. Haleluya. Utuzuye mpemu yera ntawe uzokumva. Nico gituma dukwiye guhora turi maso. Haleluya. Haleluya. Dukwiye guhora turi maso. Ngo niho benshi bazo batsitaza, bazoryarukana, bazokwankana. Ni mu ndabiri. Kuryarukana ntitubibona. Abakozi b'Imana ntibirirwa bajyana, abakristo ntibirirwa bajyana, ntibirirwa bicana, ntibirirwa nibyo nta nivyo norukwirwa ndavuga, ntawe utabibona. Haleluya. Bararyarukana, barankana, baracana, baratukana n'ibirefu. Ati Imana dutabare. Kandi ngo hazokwaduka abigira bavugishwa n'Imana benshi, bazimize benshi. Ni mu ndabiri. Ubu jewe nsigaye mbona abantu bose arabavugishwa. Abantu bose ubona bavugishwa. Bavugishwa iki? Benshi bavugishwa iki? Aho rero ibi byose bitwereke yuko ni ingabire, urumva abantu bakunda, ni ingabire abantu n'abakristo bakunda. Rero abantu bose arabasuma, arabashaka biki, bose baharanira kurondera ibyabe birondera by'ukuri n'ibitari byo ntavyo nzi. Ariko kimwe ni ikintu twereka yuko Kristo yavuze ubwe ngo nimwabona abavugishwa bagwiriye, mumenye ko nzoba ndi ku rugi. Haleluya. Ngo kandi abo bazozimiza benshi cyane, kandi benshi bariko barazimira gose ngo maze ngo kuko ubugarazi buzogwira n'urukundo rwa benshi ruzotimba, ngaruka wihangana akageza ku iherezo niwe azokira. Mwavyumvise? Mwumvise ko benshi, urukundo rwa benshi baratimbye, ngira ngo murabibona. Nta no kwirirwa arabivuga. Umuvyeyi arashaka kwica umwana wiwe, umwana arashaka kwica se, umuntu ashaka kugurisha mugenzi we vyoroshe. Urumva ngo 500 urashaka kwica umuntu 100. Urumva ni ibintu bitwereka ko isi yamaze kononekara, kandi umwami ageze hafi. Haleluya. Ngo ari kubihangana ngo akageza ku iherezo ubazokira. Ngo kandi umviriza ikindi kimenyetso cyanyuma gisigaye, ngo kandi ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami ngo buzovugwa mu isi yose, ngo bube ikimenyetso kibere icyabona amahanga yose, maze umuhero uzocuza. Ubutumwa bwiza bw'ubwami burinda kuvuga bwo hose. Haleluya. Ubutumwa bw'amadini ubwo burinda guhagarara mu izina rya Yesu Kristo, hakavuga ubutumwa bwiza bw'ubwami, kandi isi yose nta muntu numwe atazokumva iryo zina. Haleluya. Nta numwe, abantu bose bazokumva iryo zina. Hanyuma niwe umuntu niyashika imbere y'intebe y'Imana, urubanza umuntu wese azokwiranja, impende zizoza ukwazo n'intama ukwazo, hanyuma nta numwe azorenganywa, kuko umuntu wese azomenya ikibanza kwiriye. Rero ndakwifuriza muntu w'Imana kuba maso, kuko umwami wacu ari hafi kuza. Ureke gusinzira umukondora zosi, ureke kwiruka n'iyi isi yoyo nta izogumamwo. Iyi si ntuzokuzura, ukuzuza ni Yesu, ukuzuriza hose utujurije ni Yesu Kristo. Rero abari urondera, hanyuma Imana yo mwijuru ibampera umugisha. Mugira umunsi mwiza. Datarugira byose uri mwijuru, ndashikushimiye kubw'ijambo ryawe. Nyemerera mpemu yera ugende urimeze cyane, urigwe mu ivu ryiza rishora imizi rigere kure, kugira ngo abana b'Imana bagome bari maso,
kuko igihe kirihuta kandi na Satani arabizi ko igihe ciwe kireka kurangira ariko akora muri vitesse iteye ubwoba ariko n'abana b'Imana reka dukore natwe nk'abazi ko isi tutazoyigumamwo ariko dufise ahandi twateguriwe. Urakoze kubyumvise kandi ko yemeye kubidukorera, icubahiro nishimwe bibi vyawe nkaba ndabisenze ndavyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.